ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, abariko barambona n'abariko baramwumva. Yesu wacu n'abahezagire. Amazina yanje nitwa Nadine Sabuyoboka, ndi umurundikazi, hanyuma ndi umukristo. Gitumye mboneka hano canke gitumye ndiko ndavuga hano, nje kubashingira intahe, nje kubabwira ubushobozi bw'Imana, nubwo benshi muri mwebwe babuzi, ariko nanje ndaje kuvuga ivy'Imana yankoreye no kubabwira ivy'Imana yantumye. Mbere yuko ngira ico mvuze, reka tubanze dusenga Imana. Nyakubahwa Mana uri mw'ijuru, tugushimiye ko watugize abana utatugize ibikoko, tugushimiye ko waduhaye n'ubwenge, tugushimiye kuba tukiriho Mana. Umva Yesu, muri kano kanya ntabwo tuje kwiyerekana kugira ngo abantu batumenye, ariko ndaje kuvuga icyo wewe wambariye n'ico wankoreye. Uragaheza kigwa Mana, nguhaye kaze n'ijambo muri byose na bose, senze mu izina ry'Uhoraho Imana yacu, amen. Dusome ijambo riri mu gitabo ca Zaburi, igice c'118 n'umurongo waho wa 17. Havuga ngo sinzopfa ariko nzobaho namamaze ibikorwa vy'Uhoraho. Yesu nashimwe. Iri ni ijambo mu ntahe nama ndashinga, nama ntangura kuvuga kuko navyizeye. Hari ugupfa k'uburyo bw'impwemu n'ugupfa k'uburyo bw'umubiri, ariko narabwiye Yesu ntuzondinde urupfu rwo mu mpwemu. Ubwo rero Nadine, muba mwari mumaze kumva, ni jewe ngomba kubabwira ivy'Imana yankoreye. Ubwa mbere nakuriye mu muryango ukijijwe. Papa yari pasiteri w'ishengero, mama yari umudiyakonikazi we waracariho, ariko papa yaritavye Imana. Hanyuma rero nakuze nkunda gusenga. Ubwo nakuze nkunda gusenga, igihe kimwe numva papa ariko arasenga, numva avuga ngo Mana ngo urakoze kunyiyereka, urakoze kunyiyereka. Nanje nkaca nja ku muryango w'icumba, bene data muze mwana mukunda abantu basenga. Naheza kumva ivyo yahejeje gusenga, gaca nja mu cumba nanje nti Mana nyiyereke na papa. Umunsi umwe mbona umuntu yambaye impuzu zera asanze mu cumba, ageze gutya mbona inkovu, mbona naha mu ruhande inkovu, arambura ikanzu aradoza gutya, mbona mu rubavu inkovu. Araheza arambwira ngo Nadine, ni jewe Yesu wahamagaye ko ndakwiyereka. Numva afise umunezero udasanzwe. Niho rero yaca ambwira ngo nzohora ndakwiyereka kuko uri umwana wanje. Ikintu ca mbere canteye kuba Yesu aniyereka, namuronderanye ishaka. Ikigira kabiri, nirinze icaha. Ikigira gatatu, nizeye ko ivyo ndiko ndasenga Yesu aheza avyumva. Maze rero igihe kimwe Yesu arangendera, ndi muto cane, ndi muto, amumva ko nasenga nari umwana muto cane. Niho rero yaca ambarira ngo Nadine, ntushire umutima ku kwiga kandi ntuwushire ku guheba. Ntangira kwibaza iyo migani Yesu ambariye ni migani miki, ni migani ivuga gute. Ndabishiraho nkomeza kwiga kuko narakunda kwiga bene data. Maze kugera imbere arambarira ngo Nadine, heba amashure, ngira ndagutume ndagukoreshe. Ndavuga ntoya sinshobora guheba amashure, nkeneye kwiga, uzontume. Naho uzontume aho bavuga icongereza canke ikindi kirimi nshobora kukivuga. Nyuma rero niho Yesu yaca ambwira ngo izo ndimi zose ushaka nzoziguha, ariko nabwo nabikunze bene data. Niho narase yarantumye ahantu hagoye cane, kuko nabivuze ku bantu bari bamaze kunyumva. Navuze ngo ni nkuko yari kuntuma guca muri Tanganyika nkashika ku musozi w'Ubwari, abahazi ndiko ndahatambuka n'amaguru. Ndavuga nti Yesu ntabwo bikunda. Maze rero ncamva kw'ishure nigako nja kwiga ku yindi. Ngiye kwiga ku yindi, Yesu asanzeyo haragara igihe ndi mw'ishure, ku kibaho hari umuprofeseri yandika titre y'icigwa, chapitre y'icigwa. Jewe naca mbona handitse ngo Nadine, ikigaba uyu munsi turahuma.
nkabona umuprofeseri ari hejuru yanje, cyane cyane umuprofeseri w'icyongereza arakunda kuza hejuru yanje akambaraho Nadine yaho ari, nkamwishyura. Mugabo aho kumva ko hari umuprofeseri avuze, numva ari umumarayika w'Imana mbariye ngo uriko urakora iki ngaha. Niho rero hagera igihe birakomera, Yesu aransanga arambarira ngo nuhebe, ndagutumye ndanga. Ndyamye mu ijoro nagiye numva umuntu afashe aha mu mafyigo aramfyonda rwose arakumpura, aca avuga ngo uragenda ntugenda, bene data bwakeye mugaye. Ubwo bwakeye mugaye rero amaguru yanje acamugara kino gice guhera mu mafyigo kumanuka naranyogomba. Ubwo nanyogomba amaguru yanje aca aranyunyuka, aca araba inyuma, ngira amagorwa menshi bagenzi, ngira umubabaro mwinshi, ngira n'uburibwe bwinshi mu maguru. Ubwo namaze igihe ndi kwa muganga bakabura indwara kandi amaguru anyunyutse. Igihe kimwe ndi Bujumbura niho umuganga yanshirira mu cyuma, hanyuma rero ashiriye mu icyuma mu kuguru, ni ukuvuga yagisize mu iteranirizo ry'ukuguru, naho nyine ntibyakunze. Numva ndababaye, abakozi b'Imana bakaza bakampanura. Umupasiteri wanje yarandeze, Imana imuhezagire, yitwa Simbananiye Gerard, araza arambarira ngo Nadine, Imana yambariye ko wase kuyikorera kandi ntiwemere. Nca ndamutuka nshavuye cyane, ndamubwira nti iyo nza kukubwira nifise umuhamagaro ko nzi abakobwa mutatwemera kubera tukiri bato kandi ubutumwa bwacu mbwa burasuziguritse, pasite we wari kunyakira. Nca ndivumbura bene data, ikigaragaza iyo kitagusizemo ngo inkomezi kigukuramo n'izo wari ufise. Ngira umubabaro udasanzwe mu buzima. Niho rero yaca ambwira ngo ko wase ndaguhevye, nanjye ndavuga nti nuhebe, n'Imana yarameze. Bagenzi, namufise uburibwe mu maguru bundya biteye ubwoba. Namubwira bene data, nibagiye kubabwira ndi umumama mfise abana 4 n'umugabo umwe. Namubwira bene data ntimwabakore, igise murazi ko kibabaza. Nta gise turahura kingana n'umusonga twahuye mu gihe nari mugaye. Abamama muvyara muca mwumva yuko nagize umubabaro munini. Maze rero pasiteri amaze kumbarira gutyo aca aragenda. Agiye ndavuga nti Yesu urampevye gamana. Yesu akaguma agaruka ati jewe ndagukunda, nkeneye kunkorera, mugabo nkarabana ntumye nababwiye hari nko guca muri Tanganyika uja kuri Rugwazi. Aha bazi Kirundi muca mwumva yuko hari ahantu hagoye. Maze rero mu nyuma nja kugwarira i Bujumbura, umudokiteri nababwiye ko ari yansize mu icyuma. Niho rero yaca ambarira ati ku munsi wa 4 tuzokugirira operasiyo. Bimaze kwanga ntangira kwibaza nti none bazombaga hehe, ntangura kuraba mu mafyigo, ndaba mu maguru, none bazobaga hehe kugira ngo ashobore kuba umuntu muzima. Niho rero bimaze kuba bityo banjana muri bloke. Abamaze kuja kuvurwa murabizi ingene bigenda. Bimaze kunjana muri bloke bantera urushinge rwo kumusinziriza, bansinziriza wese. Antera urwo rushinge sinasinzira. Murumva igitangaza c'Imana. Mugabo imbere yuko banjana, Imana yatumye umukozi w'Imana umwe, ubu yaratashe mu ijuru. Iramutuma ngo Imana yambariye ngo ntibagukora. Nca ndamutuka nti imbesire, kuko narumva bene data nasi ikintu bita mwarimu, nasi ikintu bita pasitori, kuko wamenga nibo babinteye. Nyuma yaho rero maze kuvuga nti imbesire, uwese aravuga ngo naho utavyemeye tuzohurira mu Kayogoro uje gushinga intahe canke wakize. Akibimbarira gutyo rero niho baca banja. Nyuma rero niho hagera igihe umudokiteri arantumako ndagenda. Murazi yuko baca bagukora mufungura.
niho rero baca banjyana nkaza niko baraje kumpamagara muri jambe sabiyoboka Nadine uko wapi niko hakora bashira kuri brancard Imana yavuze ngo ntibankora bashikana muri bloke Imana yavuze ngo ntibankora banyambura impuzu zanje banyikizabo Imana yavuze ngo ntibankora kugeza ubwo bantera urushinge rwo kunsinziriza Imana yavuze ngo ntibankora umuririmbyi yavuze ngo nta cyananiye Imana kuko n'inyuma ya zero irakora. Bwana Yesu asifiwe sana. Niho rero baca bantera urwo rushinge numva umudogiteri ariko arankorako sinzi ahantu yakoze nkavuga nti Yesu acha arakanguka arambaza ngo Nadine unaona ninaona unasikia ninasikia unanijua ndamwishura ninakujua na kuelewa achambaza ngo mimi nani ni Dr. Simba acha arakura ibintu byiwe ngo nta mpamvu yo kumukora ngo Yesu wawe azakiza wariko reka mwandikira imiti ngo nagiye do transfer kugira ngo uzoje kwivuza hanze. Niho rero yaca nyandikira imiti yose hamwe nanyoye nibuka ibinini nibuka muvyumve neza abagenzi sivyo nanyoye gusa ariko nivyo nibuka ni binini 1630 vyaciye mu kanwa kanje ivyo rero nivyo nibuka ivyo nanyoye vyose ntavyonzi. Niho rero yaca afata akantu vya bintu vyose muzi bandi umuntu agira kogwe aca arasunikira hanze uko abatravaillere barantora bahita banjana barengenga buhoro buhoro kujya ku muntu yakozwe ntangura kumva ndiko ndaka ku mutima njyamye ku gitanda ndavuga ni nk'amazi bagomba bavuga ngo ntihagire umuntu n'umwe amuvugisha agomba bahoze. Niho rero hagera igihe ko muyanyimye ndavyutse kuyitorera vyutse ngo ndayatore bati Nadine ntiwakozwe ntimwe mubona bankoze barandaba basanga ntibankoze kuko Imana yavuze. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko rero nyuma y'ivyo muri ako kanya sinzi ko ari yanestezi bantera numva umuntu aje ijwi rimbwira ngo Nadine ingo Yesu arakuntumye. Amen. Niho rero naca mbona umuntu aje kuntora yambaye impuzu zera arambwira ngo ndi umumarayika akujejwe akimbarira ngo ndi umumarayika akujejwe arambwira ngo kandi wowe Nadine ukiri kwisi warangora ariko Yesu arakuntumye. Amen. Niho turiko turagenda naca mbona ninjiye mu gisagara ciza ico gisagara iyo ndacibutse numva no kwipfuriza abantu bose kuzokijamwo kuko nagomba gucisha iri jambo rivuga ngo bantu mwakurikiye Imana iriho kandi namwe mwataye iriho mwebwe mwihakanye kuyikurikira mwihakanye Imana ihari kandi girizi Yesu umwami wacu agira ati. Niho rero turiko turagenda none mu marayika aha mu ruhande hari abamarayika bagize gutya aha mu rundi ruhande hari abamarayika bagize gutya jewe naca hagati. Yesu wacu nashimye ndabivuga incamake kuko ni birebire cyane. Turiko turagenda rero nkabona abamarayika bagize gutya banezerewe bambwira ngo Nadine turagukeje felicitation iravuye muri Yasi bagenda banyunamira ndashaka kubabwira ndashaka kubwira umugeni wa Yesu igihe tuzova muri ino si tuzoba turi banyakubahwa abamarayika bazotwunamira bazoba banatwubaha ntibazoba barekuriwe no kudukorako. Niho rero ndakunda iyo perezida aje biranyigisha cyane murabona hashitse ubona umwingira ngo ndi majoro naka ndi colonel naka bakidondora atarinze no kubabaza bo nyene barivuga ico kiranyigisha cyane natwe turiko turagenda bagenda bidondora uko nyene. Niho rero ngeze nkangaha mbona umuntu nkahariya kure agize gutya afise inkovu ngaha mu ruhanga naha mu mbavu adugije ikanzu
ndamwibwira nturya ni Yesu yambambiwe. Iyo ndabyibutse bene data numva afise inkumbu zo kuzoshika mw'ijuru. Iyo ndabyibutse numva umenga noguruka nkashika iwacu mw'ijuru. Ariko reka nihangane igihe kizogera. Niho rero naca mvuga nturiya ni Yesu yambambiwe, ndirukanga ngo ndamugweko. Aca arasubira inyuma gutya ca nikubita hasi imbere yiwe. Hasi haryoshe kuryama, hasi naho ijuru ryoba ari iryo nyene umengo nta bitsiba no kwirigwa ndaka. Ariko kuko nabikoreye